Urunani rw'abarimyi b'ivoka bo muri komine Itaba bise ivoka y'Itaba umushinge w'iterambere ry'imiryango waronkejwe kuri uyu wa gatandatu imivyaro y'amavoka y'ubwoko bwa ruhere bita hasi mu rurimi mvamahanga. Apollinaire Ndikuriyo arongoye urunani rw'inani z'amakomine mu burimyi bw'ivoka avuga ko inyuma yo gushingwa kw'izo nani mu makomine agize intara ya Gitega baciye baja ku kivi aho mbere urunani rwo muri komine Itaba rwaciye rufata iya mbere. Twaritunganije tumaze kwitunganya amakomine ashika ku 10 ubu ari mu nani mbere ubu mbere zisanzwe zifise n'amategeko azigenga. Ubwo rero izo nani zamaze gushingwa ntivyahereye ngaho, twaciye dushira imbere kuva mu majambo tukaja mu bikorwa. Twaciye duhimiriza abo bajejwe novuga abarongoye inani z'amakomine kuja ku kivi nabo mu ntumbero yo guhiga ibibanza vyo kurimiramwo canke amatongo yo kurimiramwo, aho mbere komine Itaba ibaye iya mbere mu gushira mu ngiro ivyo twababwiye. Baratwandikiye badusaba ko twobafata mu mugongo ku rwego rw'intara, natwe ntitwabishikanye ngaho ko twabona tudashoboye kuvyikorana. Twaciye natwe tugenda kubadodorera ku bandi, tugenda ku rwego rw'igihugu. Ku rwego rw'igihugu bafadikanije nishira hamwe Burundi Avocado Marketing arigejeje kurondera isoko ku rwego rw'igihugu mbere no mu makungu, nabo ntibatevye kutwumvira mbere baca batwishura neza. Nabo ntibakwisha amajambo mbere batwisha mu bikorwa, ariho mubona uno munsi ivyo badusavye. Abahurikiye muri uru runani rwo muri komine Itaba twabaronkeje ino mivyaro ingana n'igitigiri kiri hafi y'igihumbi canke kizohavana kirenga, muga twamaye turazana igihumbi. Twongera twafashisha umwavu ukwiye iyo mivyaro yose mbere izoza mu kibanza kingana canke itongo ringana na hectare 4.5. Uyarongoye izo nani aratera kamo izindi nani zitaratangura gushira mu ngiro uwo mugambi, agasaba indongozi kumva ko uwo mugambi ari uw'iterambere rusangi. Reka rero mbonereho gutera intege n'abandi bahurukiye mu zindi nani z'amakomine dusanzwe tukorana ku rwego rw'intara, nabo babonera akarorero kuri runo runani rwo muri komine Itaba, nabo bashinga ikirenge aho abo bagishinze. Tubonereho no gusaba kandi abarongozi b'amakomine ba musanteri bo mu ntara ya Gitega, eka n'izindi ndongozi zibishoboye, ko bokumva akamo kaba bahurikiye mu zinani z'abarimyi b'amavoka, kumva ko uyu mugambi atari umugambi w'iterambere ku muntu, ahubwo ari umugambi w'iterambere uhereye mu muryango gushika mbere no ku gihugu. Nitwagwiza umwimbu w'igiterwa c'ivoka, Uburundi buzoboneraho kuronka amafaranga mvamakungu. Ayo mafaranga mvamakungu nayo ashoboye gusahiriza igihugu mu vyo gikeneye, na cane cane mu vyo ico gihugu gishobora kura hanze vyankenerwa. Murabizi cane cane ibi bitoro n'ibindi vyankenerwa biba bivuye hanze y'igihugu. Butoyi Scolastique ni umunywanyi w'urunani rw'abarimyi b'ivoka muri komine Itaba. Arashimishwa n'ico giterwa kitari kimenyerewe hamwe n'ubuhinga bwo kugitera. Igiterwa baturungikiye twabonye ko igiterwa c'ivoka, kandi twabonye yuko muri komine yacu ya Itaba baturungikiye igiterwa tutahorana. Jewe nabonye kungene ivoka riterwa, nabonye ko ushobora kurifundurura mu gasashi ukaritsindagira. Wabanje kuritsindagira, hama umaze kuritsindagira ugatabura agasashe ugaca ushira mu ivu, kabanza ugatsindagira. Utsindagiye ugaca urenza ko ivu, kandi ivu riringaniye kugira amazi ntashobore guca yireka mu cyo giterwa c'ivoka. Akamaro k'ivoka ndabonye ko neriterwa batavye naresanzwe menyereye. Uno munsi ngiye kwiga nk'umukenyezi ko neno ritera iwanje, kugira ngo ingo n'imiryango yiwanje ishikirwe, eka mbere n'umubanye ashobore kubona ati kwa wa mukenyezi Scolastique hariho igiterwa yaronkejwe n'igihugu, yateye iwiwe,
kandi arazi kugitera. Nayo kuba iryo voka rya kijambere ritangura gutanga umwimbu hakiri kare ngo n'akarusho kadasanzwe. Jewe maze kumva yuko iki giterwa c'ivoka kiromara imyaka 3 turakengurutse cyane imbere. Twe twaradutera ivoka dushobora nk'ubu turitewe nyene umuryango wacu twatwiteze yuko udashobora kurishikira na jewe nturishikira. Dutangwe gukenguruka rero kubona twumva ari imyaka 3. Ubu rero tugiye kwihutira no gusaba abashoboye kugira baduhe ico giterwa c'ivoka tugitere ku bwishi kugira ngo imiryango iyo myaka 3 bafungure neza. Omer Ndayahundwa umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Itaba akaba n'indongozi ya koperative Ivoka Itaba umushinge w'iterambere ry'imiryango arakengurukira ababaronkeje iyo mivyaro y'amavoka akongera akamenyesha n'ico bagiye gukora mu gukurikirana neza ico giterwa akanasaba kuronswa n'uburyo bwo kukivomera. Igiterwa c'ivoka ni nk'umwana. Igiterwa c'ivoka ni nk'umwana iyo umwana tamukurikiranye aragira ikibazo. Rero natwege dutegerezwa kugikurikirana kuva ko igiterwa tukaraba ibirere. Iyo ibirere bimeze neza bigakunda tukabikamisha uko kumera neza kwavyo. Iyo bitameze neza natwe tukaraba icokorwa aho turavuga nko mu gihe c'uruzuba bisaba yuko tuzovomera. Aho tuzokwigora tuvomere. Ariko rero tugasaba abavyeyi bacu aribo bakuru bacu murabona yuko kuvomera biragoye tuzana akabido tuzana akadobo biragoye cane gose hamwe n'ivyakunda bakadodora aho batudodoreye kugira ngo baronke iyi mivyaro n'amase bododora tukaronka akamoteri umwonga nturi kure cane habonetse nk'akamoteri gashobora kuduza amazi hakaboneka n'imetero nk'amajana 5 z'umupira uduza amazi murabona yuko ngaha hantu vy'ukuri twebwe nk'ikoperative twohakamisha komine yohakamisha kuko amatagisi aziyongera igihugu cyo hakamisha kuko naco nyene amakori azogishikira eka n'ababanye bo ngaha n'ibindi bihugu navyo nyene bihatorera kuko tuzobishorera umwimbu uzotwakuye ngaha. Nayo kukijanye n'imbona kazoza y'igihugu mu runani rw'abarimyi bivoka ngo nta nkeka ko batazoyishikako. Tugiye mu mbono ya kazoza y'u Burundi bwa 2040 igihugu cifashe turashobora kubona yuko hamwe iki giterwa c'ivoka cyo tumerera neza twe turabona yuko muri 2040 uko tumutubona no musi ziko zoba turi tuzoba twifasha fashe muri 2060 nibaza uko twaje ngaha tuzana amaguru nta uzoba kiza ngaha n'amaguru ngirango no ngaha niri barabareze barisiyize kugira ngo turabe yuko tutogenda tunyeregeta nko twaje. Rero ndavuga yuko ivoka nkuko twabivuze twebwe mu izina n'umushinge w'iterambere mu muryango nibaze yuko yamye imwe ni umuntu yayikamishamwe miliyoni sico kimwe n'uzoba akamishije mu kigori kimwe twe duharura ivoka imwe tugaca duharura n'ibizovako rero ntawo kwibesha canke ngo agira ubwoba turabona yuko 2040 tuzoba twifashe 2060 tuzoteye imbere.